igihe mwashikira nyene kurongora ishami ry'umugwi wa Afrika hari benshi bari biteze ko ari ibintu bigiye guhinduka mu karere ngahi wacu cyane cyane ko musanzwe mutarabana neza n'igihugu cy'u Rwanda bakavuga ati rero burya hari igihe yoca hera harya nyene bakabanza bagasubira gusubiza hamwe bwa mbere imbere yuko agenda no mu yindi mice ya Afrika nka za Sudani y'Epfo Sahel. Ubu vyifashe gute duherenga mwebwe n'u Rwanda? Umukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika ngira navyo nyene abantu bakwiye kumenya ico ajejwe. Ubwa mbere n'umuvugizi go w'iryo shirahamwe n'umuvugizi waryo, ikindi niwe ari kiraro gihuza ibihugu, hanyuma akongera akaba umuhanuzi. Nk'ubu ni ukuvuga ibikorwa twe twiyemeje gukora muri Afrika, urabaza uti we ngahi wawe bimeze gute ingorane kubera ni ubwira ibindi bihugu ingere cya gihugu vyifashe, ntutegeka uri umuhanuzi ntutegeka. Rero kuvuga ngo azohera he naho ntoba umukuru w'ibihugu by'umwe bwa Afrika, ikibazo kindaba ntegereza kwitorera umuti. Hari intambwe mumaze kugira ko muri no minsi, intambwe muriko muravugana murabana yavuga cyo byarahagana. Erega u Rwanda ntiturigira tera kuvuga. Erega abanyarwanda urazi ko arabavukanye, abanyarwanda barerewe gaha benshi, abatarerewe mu bindi bihugu benshi barerewe, aho n'abarundi barerewe mu Rwanda. Hari abarundi barereweyo. Nuvuga bivuga ko abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye, ni ikibazo kiri mu burongozi. Indongozi nazo rero turazinanye twese. Cyane nk'ubu niyo duhuye ikibazo mbaza n'ikimvuga nti n'ubu ndacarindiriye ko mushyira mu ngiro ivyo twumvikanye, ko mutabishira mu ngiro rero ngira ngo mufise iyindi ntumbero. Twebwe rero turarindiriye ico muzoshaka nico tuzokwakira. Mushaka ingwano tuzoyakira, mushaka amahoro tuyakire. Twebwe nta muntu yigasomborotse igihugu cy'u Rwanda. Je narabajije basi nimuvuga ico Uburundi bwobaha kugira ngo muduha amahoro, mutubwire ico muduhora. Eka ntacyo barigira bambwira. Hanyuma rero urumva twebwe turahura tukaramukanya, urabona ko hari n'igihe haba imigwi y'abahinga bahura bakavugana, bakavuga bati none iki kibuji cy'iki mu minsi ya vuba aho bari ibiganiro bikora byose nta mezi yo bashikatana arahera. Eka atanu ni mezi. Erega kugira ngo muhure mufise ico mugiye kuvugana, none nk'uko twahejeje twebwe amasezerano yose, rega vyose burya twahejeje kuvyumvikana, hasigaye gushira mu ngiro gusa. None woca uvuga ngo duhure kiretse bo batubwiye bati burya hariho akandi kantu twasanze twabaza kumvikana ko imbere yuko dushira mu ngiro vya bindi. Ico gihe baca baturya batubwiye bati ngo hano turangene vya bindi twabishira mu ngiro. Twebwe ntitwigera twanka. Hari n'igihe mbere ari je mpora nguma mbaza mbega ntimuri yumvira ko mwoshira mu ngiro. Nje ndabaza nabo niba babona bafise akangonongo nabo bati ntidushira mu ngiro kubera iki, namwe nimubanza mukora iki. Ico gihe twoca tumenya tuti twebwe hariyo twakwiye gukora iki. Irumva rero muhuye twarahejeje ibiganiro, ntacyo batubwiye natwe twokora. Twabwiye tuti twebwe zana abantu muhishije bariko barica igihugu tubashira imbere y'ubucamanza. Mbere ubwa mbere bahora bavuga ngo muhava mubica. Urabona nk'umuntu afata umugezi wa nawe akamwita umwana wiwe, birababaje. Mugabo ababwira nabo twafashe mu mushuhira nta Burundi sabicanye. Urundi nabo twafashe mu mushuhira barakiriwe imanza. None ubu vyahoze niho ahubwo je ndababwira nti nimudufashe kugira ngo tuje mu yindi nzira ivy'ubutungane, kuko ubutungane butarakora mu bisanzwe kirazira yuko ufata ingingo za politike ubutungane butarakora. Umva ariko nk'ubu bariko batwononera kudafata ingingo za politike kubera hariho abatarahara. Ejo bundi haheruka intumwa za leta ya Kongo ngaha, zari intumwa z'abatavuga rumwe na leta ya Kongo. Iki kintu mwashitse ko nigiki kumenga bashitse bashiye bategura n'imyekano bari basinye. Bagiye urumva nakubwiye nk'umuntu arongoye ibihugu by'umwe bwa Afrika yamara umuhanuzi, ukabona uti ngaha twumvise ibintu bigomba kuba nabi, uramubaza uti nibiki, akakubwira ngene vyifashe.
warabonye ko baje nari nagiye no mu gihugu ca Kongo ngiye kuraba kumenga ibintu ntibimeze neza, hanyuma turavugana, aravuga ibyo abona, umukuru w'igihugu avuze ibyo abona, nanje nkavuga ibyo mbona, dusanga umuti wa vyose iminsi yose n'inzira y'ibiganiro. Hanyuma tiriga sinzi rero ko bajya bokwemera, ndabahamagara nabo ndabereka inzira nziza yuko ingimba atacivamwo, uburuhiro muza kugaruka ku vyo mwari mwarase ku ntango, kandi mukaza kubigarukako mwamaze konona ibintu. Abantu kubashira mw'ibarabara ni kimwe, kubakurayo ni kindi. Erega burya hariho ahantu abantu bataramenya guhamagara abantu baja mw'ibarabara. Hariho umuntu aba yisonza acavuga ngo ndarose umwanya wo kuja kwiba, atari kuri mu vya politike gusa, avuga ati je kwiba ndakeneye radio, harya zoca niba televiziyo, zoca niba iki, hari zokwibinga. Abantu n'abantu bibaza ingene kiza gukunda ko uza guhuza rujya ruhande mu gihe bazi neza yuko mwebwe mufatanye mu nda na Perezida Tshisekedi. Cyane nta mukuru w'igihugu n'umwe tudakundana. Erega hariho bavuga yuko byari bigoye ko nkeka batavuga rumwe na leta bizera ico babwira, kandi wewe musanzwe nani humvise ko bagenda banezerewe. Ntibabonye ivyo bavuze, hagiye banezerewe. Burya nico mu Kirundi bavuga ngo uranyankunyiyumviye, kuko abantu barakuza amajambo bimwe vy'isako nababwira. Urumva bwa mbere barashobora kugira ivyiyumviro bavuga mugabo icambere mbere no bashimira ko bajyanye politike ari Kongo. Ubwa mbere kubona bashagira icizere bakavuga bati tugende tumwumviriza, burya ni ikintu cambere gikomeye kandi nakibashimiye cyane, kuvuga bati reka twanke ivyo twiyumviye tugende tumwumviriza. Biravyerekana ko bafise umutima mwiza, umutima wuko badashaka igihugu cyabo gisambuka. Rero hajya twarahanuranye, turahanurana n'ubu turabandanya. Urumva abantu iyo bariko barinjira mu kintu kimeze nk'amatati, icambere uvuga uti nimuje hamwe, kuja hamwe muyage, nta kintu na kimwe gishobora gushikira igihugu kidatorerwa umuti, kandi umuti ntutogwa n'umuntu umwe, umuti utogwa na mwese muri kumwe. Nkabaho uburorero ingene mu Burundi twari mu bihe bibi cyane, ubu rero tukaza kwikubita gashi abapfuye tutakibazura. N'abandi rero nivyo tuguma tuvuga tuti tuze turafasha duhanura bikagenda neza. Rero ndavye uno munsi icuka si kibi, uko ndabibona si icuka si kibi hariya i Kongo, icuka kiri ku ngorane zo zihagaze ku bwicanyi ngaha mu Burengero. Izo rero usanga ari kibazo. Aho niho twagira tuje kuri AFC M23 baragira amasezerano, u Rwanda rwagira amasezerano na leta ya Kongo, barumvikana ingene hohagarikwa intambara. Namwebwe nibuka yo mwari mwagiye muri Amerika, ariko uyu munsi intambara ntizirahagara. Mwebwe nko mubibona gute, cyangwa mubona yuko byogenda gute kugira ngo ajye amasezerano aje mu ngiro? Nariye namwebwe musanzwe mufise abasirikare mu gihugu ca Kongo. Muri vyose ubwa mbere hari ikintu kinezereza, iyo abantu bamaze kuronka akantu kabahuza, burya ni intambwe bikomeye, kuko nk'ubu niyo bariko bavuga bati dushire mu ngiro amasezerano, nuvuga ariho abahuza, umwe wese akavuga ati shira mu ngiro, undi shira mu ngiro. Nk'ubu ndiko ndaraba iyo bahuye ntibasubira kuri wavaho kajahe, ubu bavuga amasezerano. Kiya rero ijya ni intambwe ikomeye, hasigaye gushira mu ngiro. Gushira mu ngiro rero naho bazo baravuga bati iki kuko burya kugira amahoro aba amahoro bwegu, nko kibazo ca Kongo coco ni ibintu bica mu nzira ndende, kuko n'ingwano ubwa mbere ntiyatewe na leta ya Kongo, n'ingwano yatanguye kera mu 1996. Iyo ngwano yatewe n'igihugu ca Kongo. None Kongo gitorera umuti gute kandi iyo yatari yo yagiteye? Kongo novuga nti nowofasha kugira ngo bene ingorane batora umuti. Mugurumva iyo ngwano yarandukije abakongomani, irabandukiza gushika abakongomani nabo bavuga bati nanje ndahikike nshike ku nyungu zanje. Burya rero nico gituma gutora umuti w'ikibazo ca Kongo byaciye mu nzira nyinshi. Hariho inzira y'abanyekongo ubwabo na leta ya Kongo, n'inzira y'igihugu cy'u Rwanda be na Kongo. Uno munsi rero ku nzira y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo
narakiriye n'intumwa ejo zarungitswe n'umukuru w'igihugu ca Kongo baje kumbwira aho bo bagejeje mishira mu ngiro y'ivyo bategerezwa ku buryo numvise mbere ko babigejeje kure cyane. Ndabatera n'intege mwene mubandanye kugira ngo iyo ngwano mwatewe niba bavuga ngo ubu niho bavuze none kijya gihe babateye kuko leta kogera kigira iki kandi yari yateye u Rwanda. Uno munsi rero niba babagiriza ngo hariho abantu babi wanyu si baba batumiye icyo bakora bavuga bati turondera inzira zingene batahi waho barebe udukwege. Urabona rero Kongo iriko irakora ibishoboka byose ibaganiriza ivuga iti ubu rero ni ukwiga ingene musubira mu gihugu cyanyu. Kandi rero ntuzi igitangaje nuko nasanze hari n'abari mu karere gakontorwa n'u Rwanda nyene na M23 FDL. Yego hari abari muri iyo ntuze kandi n'u Rwanda ngo rwaravyemeye. Tuvuga uti mbega none wowe ushaka urya tora umuti wa kibazo nawe utarabutora kandi wewe nyene bafise buntu. Icegeranyo giheruka c'abahinga bawo ni kivuga yuko abo bantu ba FDL bakorana n'ingabo z'u Burundi bakanavuga neza yuko kandi bamwe bahora baza no ngaha mu Burundi. Hariho nabo baheretse kuvugisha mu Rwanda bavuga basigura ingene bahora baza ngaha mu Rwanda barabavugisha uburyo Rwanda rurabizi ko twebwe ata FDL twigeze dukora. U Rwanda hagera rurabizi kuko twebwe igihe cyose twafashe mu FDL twaramutanze mu Rwanda igihe cyose mu Burundi burya barabizi neza. Igihe tukije Kongo bwa mbere igisoda cyo cyatwara urwego rw'iperereza muri iryantuze Etat Major General u Rwanda niwo gwatwara service de renseignement. Narabwira rero ingabo zawe ko zivugana n'izi wanje wabikubwiye ni president w'u Rwanda Ezina Kagame tuvugana ni rero we kwabi wawe bavugana nabi wanje babwire aho bahara ba FDLR nitutabatera ucumenya ko tubashigikiye nitwabatera ucamenya ko tutabashigikiye muga ntibigeze na rimwe bereka ingabo ziwacu aho bahari aba FDLR. Uno munsi je naguma mbaza ingabo z'i Burundi mwebwe hari ahantu murabona aba FDLR bati twe ntabo turabona. Ubu rero niyo bambwiye uko aba FDLR bari Ituri nta ngabo z'u Burundi ziri hariya Ituri abandi bari mu burere burimwo M23 n'u Rwanda nta ngabo z'u Burundi ziri mugo bavugije ko hari uwo yavuze yuko yajenga ne mu 2015 undi avuga yuko yigeze kuza abaha formation kera mu mitwe. Naravyumvise ugutuka ntagutorera ndiraje ndakubwira buryo urazi yuko twebwe igihe twari tukiri mu rugamba twagwanye na Paripeutu FNL urabaza neza ico twapfuye. Abanyarwanda bo wumva ngo naba FDLR rw'intera hamwe babwiye Paripeutu FNL ko twebwe turi vyitso dukorana n'abatutsi yuko rero Burundi butazoronka amahoro CNDD-FDD ari hiri baca babosha Paripeutu FNL ko dutera mbwira ingene nabo bantu bosha kudutera ko twe batwita ivyitso dukorana n'abatutsi kandi baza abatutsi twebwe bari barimwo sabuno muzi gusa bari barimwo ntibatubeshera. None mbwira ingene abo bahindukiye baca baza kutwigisha mugabo u Rwanda ruragerageza kurementanya kugira rubwira amakungu ko twebwe turi babi kugira ngo basigure igituma bafise bajya bariko bica abarundi basigure igituma aribo babogekerereza ivyo ntibibaho. Hanyuma iyo FDLR rumva leta ya Kongo iri kuri leta ya Kongo twebwe igisoda cy'u Burundi cyagiye gufasha leta ya Kongo rega se Burundi buriko bugwana muri Kongo twebwe twarahaye agacumu kumwe igisoda cya Kongo turarungika ingabo ziri kuri commandement ya leta ya Kongo. Ntushobora kumbaza ngo mbega ngo batondesha gute jewe ndatanga ingabo muri Somalia ndatanga ingabo ni ingabo za Union Africaine singabo zimaze gushikaho zambara umwambaro wa Union Africaine muri Central Africa zishitse zambara umwambaro wa ONU burya ntibitwa aba ingabo z'u Burundi ni ingabo za ONU muga zavuye i Burundi. Nico gituma abantu bakwiye kuza baratandukanya kumva igihugu kirungitse ingabo mu kindi gihugu kugira gitabare ntikigiye gutera kigiye gufasha ico gihe si ico gihugu kiba kiriko kirabikora biba biriko bikorwa n'ico gihugu. Rero kuvuga rero ngo FDLR iyo u Rwanda gwagirije FARDC igisoda ca Kongo bayikora na FDLR umva cavuga ngo
n'imigwi y'abasoda b'u Burundi ikorana na FARDC no kuvuga yuko ikorana na FDL nivyo babagirije muga ntimpava buvuga ngo no Burundi baranabwagiriza babivuze cyane ejo bundi barabashize mu mujwi cyane yuko abasirikare b'u Burundi bariko barica abo mu bwoko bw'abanyamurenge iminembwe gabanza nakubwire mbere bararenza ko bavuga ngo genocide kugira ngo ibintu muze murabitegera neza mpere kuri M23 baji Bujumbura inshuro nyinshi turiko tugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo atangwanirinze kuba none ucuvuga ngo dukorana na M23 ubu nyene nta mezi menshi arahera jewe ntumye ko kaniki subu M23 yayi Bujumbura turaganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe jewe nyene jana ubwiye kugira ngo narindaza je urabona telefone yanje ruguruye n'abantu turayaka yaranyandikiye abimbarira ngo twego turica abanyamurenge nca ndamubaza nti mbe wewe ko twebwe tuza hiyo twarabagenzi vyagenze gute ngo tuba basi nico kibazo ca mbere namubajije vyagenze gute ngo tuba basi acarambwira ngo nubu ntituraba basi ngo turashobora kuganira ntushaka ushaka ko tuganira ntingo acavuga ati sawa daje mbe umuntu akwifuriza inabi wojiwe mu rugo iwe ntuce uvuga uti aca mfunga araza ndabaza mbe ugiye Burundi buba bushaka bubona n'abanyamurenge buri kurwanya abanyamurenge bworinda kugorwa buja mu Minembwe abanyamurenge barahanyene hari amatungo yabo nawe we mekaniki ngaho urahatunga ibintu ko tutarabifata niyo tuba dufise inzigo tuba tuti twigwaneho yarashe irarasa ingabo zacu natwe rero teka twihore dufata ibintu vyaho iyo tuba turi abantu b'abanyenzigo mugabo twe hajya dufata ko warashe FARDC so Burundi warashe ndamubwira abanyamurenge bari ngaha iyo tuba kubanka gusa twari kubapakira amabisi bazi kuvuga tuti tuvireho mugende hariya mu Rwanda hari ivyo turagira ntibibereyeho neza none duca twiruka hariya tubaziza tuje kwahiga mu bine bavuga ko mwabugaranye bakabura ico barya bakabura mu bicishije tuja ku kibazo cacu none kare ko twakorana neza tugacungera umutekano wakaye karere turi kumwe twese vyagenze gute duca rusanga ni M23 yaje guteranya kare vyari bimeze neza hari witwa makanika bo bumva badereje we twarahuye inshuro nyinshi bo muri twigwaneho tuyaga gushika bavuga bati makanika hagarika abarundi turize umutekano wabo nta kibazo mugabo M23 baze kuza bagaca bashinga twigwaneho ikajija kugwana muri M23 ibibazo niho vyatanguye abanyamurenge bari mu gice batarimwo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo nta kibazo na kimwe bafise ingorane ziri hehe ziri ku banyamurenge bafunzwe nabo ba M23 namubwiye nti bugururire abene gihugu musaza ba civile bajaho bashaka babona amahoro ahubwo bavuga ko rimwe mwabafungiyeyo aho yaho bafunga gute umva bishoboka bavuga gute kandi hari M23 hari na twigwaneho hanyuma ndamubwira nti mbega burya murazi yuko bukriye ime ari crime doge murabizi iriga burya muzobihanirwa abasivile kirazira yuko muvangana n'abasivile muri abakombata umukombata rero watwigwaneho so umunyamurenge n'umukombata arumugwanyi rero wo muri twigwaneho ni yaba yahuye n'ingabo za FARDC ziko zafashwa n'abarundi bakamurasa n'umugwanyi yarashwe so umunyamurenge ivyo vyo kuvuga ngo wewe wumva woja kubugarana abanyamurenge hari habari muri kandi benshi bari mu gice kirimo ingabo za Kongo n'iz'u Burundi bamerewe neza abo bugaranye kuko bavuga bati twobarekura bakagenda bica vyorohera dushaka yuko FARDC ni yaturasa habibombeza kugwa ku basivile butushe tuvuga ko baraje abasivile ni bukriye ime ikuniko vyitwiza ikibazo cyari Tabara cifashe gutu Dede Tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda rurabigisha igisoda rukabaha ibigwanisho bakabagaburira baba mu makambi yabo eta majoro general nihiri niyo mbarurazi niho bari nivyo twaba turababwira ruti none ugutuka ntagutorera ivyo murabifitiye ivyemeye none bo barabihakana urigira wumva u Rwanda rubihakanye
yano ibyo sinzi gutukana naho no Rwanda ruravyemera ko rubafise ingorane bafise no kubarekura ngo bazi Burundi niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi abarundi bari maso abazi ingene bameze abarundi barya bakaravye emwe niba bariko aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi mugabo hari igihe bazorinda basaza nkuko bikeka ngo FDLR arashaje badateye u Rwanda nabagiye bazosaza badateye Burundi nibazana imwe tuzobakiriza yose tuzobagaburira ku byo batuzani ego ku ntambara ziko ziraba muri Sudan no muri Sudani no muri Sahel mwebwe nk'abarongoye uyu munsi cyangwa ry'umwe bwa Afrika uriko murazikora kuri murazi yuko ubumwe bwa Afrika umugambi dufise nuko dutegerezwa ingwano muri Afrika zitegereza guhagarara cyo murazi yuko banangize intumwe idasanzwe mu bihugu bya hariya muri karere ka Sahel rero twebwe icyo dukora n'ubu nakubwiye ntuza kuba amategeko urabafasha icyo ufasha rero bwa mbere nuko dushaka ko umuti w'ibibazo byose utogwa biciye mu biganiro rero muri karere ka Sahel ndabaze kujayo turaganira na cyane bijya bihugu nyene bibangamiwe kurusha watwara ico gihe yarujya wa Burkina Faso turaganira ndumviriza ingene ibintu bimeze ndagira impanuro ntanga ndumva yuko hari ikibazo bahanganye ni ikibazo c'iterabwoba barahanganye naco ico kibazo naco kugira gitora umuti niko gitegerezwa yuko ibihugu byose bijya bigize kajya karere vyogira urunani nabo nyene niko babibona kandi na niko nabibonye mu gihugu ca Sudani naho nyene tuhabahamagarira kuja ku meza ibiganiro. Sudani y'Epfo nayo Sudani y'Epfo ikibazo gikomeye kihari nuko bagumye mu kiringo umengana infata kibanza hariho umwaka batubwira bati tugira tuje mu matora hanyuma akatubwira ati amatora yasivye kubera mikoro make usanga rero ibibazo bihagaze gutyo hari ico mumaze kubikora ko muri no misi mumaze Sudani nta kindi tuyanura kuja mu matora ego umuti w'ibibazo byose bujyana amatora hanyuma ejo bundi umushikanganje w'imigenderanire w'Uburusiya yaraje ngaha mu Burundi yazanywe n'ubuhe butumwa yazanywe n'igiki cyari cyamuzanye ngaha urazi yuko himirije inama ya Afrika n'Uburusiya bwa mbere abazanye ubutumire no kuvuga ingene bizaba bitunganijwe rero nka jewe nsanzwe ndongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika umva yuko abariko aravuga kuko ni jewe nzoba ndi kumwe n'urongoye iyo nama Uburusiya na Afrika umva rero twirongorera hamwe birumvikana ko rero twategerezwa kuvugana ingene bizovyifashe ingene bizogenda turizeye ko rero iyo nama izogenda neza hariho abantu benshi bagiye biyumvira yuko Uburusiya bwaba buri kuberegera ngaha kugira ngo hashire naho ukuguru kubera mwegereye Kongo ko nabo baba bashaka kugira ico baronse muri Kongo murazi ko igihugu ca Kongo ari igihugu gito n'Uburusiya nta kuguru bufise mu Burundi ambasade riko barafise kuguru mu Burundi no cyane ko kubera gishaka gushika muri Kongo hari ubutare kubera musanzwe mufitaniye n'imigenderanire myiza none ushaka gukorera muri Kongo uca ku mugwa mukuru hari ndongozi haba rero atagorane bafise bocikisha sa ntiboca ibujumbura turifitaniye imigenderanire yacu washaka mu migenderanire dufitani n'ivyo bijanye bwa ubutare bibe ibijanye n'amagara y'abantu ni vyinshi dukorana n'Uburusiya hariho abagwiza atunga b'Abarusiya bari ngaha mu Burundi mbere mu vy'ubutare nyene bari mu vy'ubutare hariho abandi bari mu bindi novuga yuko Uburusiya tufitaniye imigenderanire myiza ego hanyuma imyaka 6 myinshi umuntu yovuga yuko murushe 2026 kuva mugiye ku butegetsi ibintu mwigiye muri ubu butegetsi mwumva nakazi karuhisha ugahanura umuntu ko nawe yogerageza akahaja canke ibintu abantu babimenya bigiyemwo Jenda babwira nti uwumva yuko ashoboye kundusha naze hanyuma abenegihugu bamugomwe kuvuga ngo kuruha iyi si uzokwamurushe iminsi yose
kuko ni isi y'ibikorwa. Rero ntushobora kuvuga ngo ibi biranduhishije, umuntu azoruhuka agiye kuruhuka nyine ukazobona ushitse mu buruhukiro uzoba ugiye kuruhuka. Perezida Evariste Ndayishimiye muri aka kazi akora aronka akaryo k'umuryango, akanya k'umuryango, ubuze umwanya w'umuryango ahubwo n'igihugu ntacyo batwara, kubera kubwira bati udashoboye gutunga umuryango wawe washobora gutunga abandi. Nico gituma rero ubanza kumenya yuko umuryango uriho abana mukaganira. Je noneho urabona niyo ndi muhira je menga nibereye mu buzima nyene bw'umuntu asanzwe, urabona nuko rutarahurira hariya mu mitumba ndiko ndigira siporo nigira nitemberera abana. Ni papa ntiyigeze areka kuba papa w'abana, kandi bararonka umwanya tugaganira nta ngorane. Hanyuma urabona no kuwuronderera umuryango, cendaze uvuga ngo umuryango ntupfe n'inzara, nkavuga nti ntegerezwa kuronka ivyo nimbura bagiye bafungure neza. Mu bana bawe hari ubona ashobora kuja muri politiki, ubona ati uyu ndabona umenga arakurikira? Nta muntu n'umwe aca umunyepolitike. Abana baburavye ati oya naje ndagira kubwire nawe uri umunyepolitike, n'abana banje n'abanyepolitike, nta muntu n'umwe aba kuri iyi si atari umunyepolitike. Hari abantu bigirisha bacese n'umunyepolitike, rero ndabikubwiye ahubwo uvuga uti ubona abana bawe bakerebutse, barakerebutse ku buryo bashobora kuvamwo abantu. Ico rero cemeza no bashigira intaje abana biwanje, ndabona ko bakerebutse kuko ni n'indero, kuko indero y'umwana iva hasi, kuva hasi umwana akura tumwereka inzira, ukabona yuko akura nyene akerebutse. Kuko abana je ndababwira yuko umwana amaze gukwiza imyaka 18 kiza gusubira gusaba umuvyeyi. Je rero abana biwanje nta mwana ashikanye imyaka 18 ndabona ariko arasaba ngo mpa amavuta, ngo mpaka urasanga utuntu ari watwigurira tujya yikenereye twiwe. Ivyo bakora birakurikiza amategeko kuburyo ivyo bitazohava bikwega baraba ati ubwo ntibyakozwe kubera se wawe yari none ko atari abakomisiyonere. Rega kugira ibintu biri mu buriganya nibijya vy'abadandaza abakomisiyonere nibo bakorera mu gipfungu. None nk'ubu nguhe karorero, nk'umwana mukuru n'umworozi akomeye cyane, amahera arayafise, arashora ingurube, ukabona ko arose amahera haruri miliyoni 100 akazibona. Umukurikira asanzwe mwarabonye igihe nariko ndabibikorwa byo gwaruka, aho yikorera amavuta abakenyezi bisiga mu mishatsi, akavyikorera akayashora wenyene, ari we yayikoreye kuva ku ntango. Urumva nk'uwo ntugwiza tugana ruzoja kuvuga ngo amahera yakuye he, yafashe tujya tuvuta teranya muringa, teranya uwiresasera, ari we yayikoreye agaterateranya. Bimwe by'amasoko bashobora kuronka amasoko nkeka kubera bana biwanje nta by'amasoko bajamo, ahubwo baza kumurondera. Iyo rero umuja kugwanira amasoko ni hamwe utanga ibiturire cyangwa ugakoresha igihagararo cyawe, mugabo ari ibintu vyawe, ahubwo ababikeneye baza kubirondera. Hariho n'uwundi yishonera impuzu, kandi ndabona ko yireza amahera. Hariho abandi bakiri batoyi umugu ubona icagamije icashaka. Urumva rero abana je sindabigisha kuzoba abakomisiyoneri, sindabigisha kuzoba abadandaza, ndabigisha kuba abagweza atunga nka je. None nk'ubu je yose nshoraga ivyo nimbo, none ucuvuga ngo bashorera gukora igihagarara. Je muramvuga ndafise umugambi wo kurima ibizino, birashoboka ntazo ubundi ashore nawe abirime, kandi abantu ndababwira birime ari imizino birimwe amahera, mvuga ntibemera kubera birimwe mu ruho kwa muri kurakurikirana. Cendorora ingurube ugasanga nk'ubu nka World Vision ugasanga irangurira nk'ibibuguru nk'amajana 2 ku kwezi. Urumva none ngaho je mbangiye mu vy'amasoko n'igihagarara. World Vision iravuga iti tujya duhe ingurube abene gihugu, ni hehe tuzozikura? Ahari ihinguriro ry'ibibuguru ni heje, ndafise centre nese baca baza ndorora inkwavu jewe abantu baraza kugura inkwavu imivyaro, kuko jewe nongira mvyaza imivyaro y'ubwoko bwiza. Muravye muri imyaka 6 byo mumaze kurangura, mwovuga ko byo abinganiye? Biragoye ko umukuru w'igihugu avuga ngo naranguye ibi, ahubwo baza ababona ingene igihugu kigenda. Igihugu ntushaka kuvuga ngo mukingo nakirangoye nko kumenga wo tuvuga uti caraheze. Murazora n'ibihugu bitunze cyane
biguma bikora Njyewe none wumva ko ataco barakora barakoze. Njyewe ndavuga uvuye kuri iyi ntambwe ugashika kuri iyi Uravye rero uyu munsi sicyo kimwe. aha rero urumva Uburundi uti bwari bumeze gute mu 2020 ubu bumeze gute, niho ubona uti ivyarangutse. Abarundi babona kumenga ntibabona neza iyo baja, nico ituma mu mvugo navuze nti turi kumwe twese birashoboka. Hariho nk'ibintu bitari bimenyerewe, ibintu vyo gukorera hamwe, ugasanga amatongo bashize hamwe bakarimira umunsi umwe, bagaterera rimwe, bagasoromera rimwe. Nk'ivyo vyaratumye umwimbu uduga cane, ivyo vyo kuja hamwe abene gihugu byaratumye umwimbu uduga. Ugwaruka gwari mu mwiheburo, aho uciye hose hariho ururimbo ruvuga ngo ubushomeri. Murazi ko naciye nkoranya ugwaruka gw'incabwenge cane cane kugira ngo twese turi kumwe dutore umuti. None ubwo bushomeri mbere niho twamenyeye no bushomeri cari ico, kubera tugiye hamwe. Ubushomeri turamenya tuti no kuvuga iki. Ubushomeri twasanze si ukubura akazi, no kubura ico ukora. Tuca turabazanya tuti none muri Burundi twabuze ico dukora koko, dusanga ibikorwa biruzuye, tubikore rero. Uvuze tubikore bose bakumva bati dukore, mugabo bagacabwira ngo umutahe nawe ntanguzi iki, tumutahe niwe wenyene. Ati naho jewe ndumva ko mfise ingoga, mugabo hariho akantu nkeneye. Niho twaciye tugira urya mugambi wa payeje ubasahiriza ukabaha umutahe, urabona bameze nk'abakoreranira. Wewe wungutse urasubiza, bagaha uwundi, urundi gwaruka bagaha uwundi. Hajya ni umugambi mwiza cyane kuko nko ku mwaka ugira 4 gusa baranyeretse bavuga bati tujya tukwereke umwimbu twarose. Baraje baramara iminsi kuva ku wa 4 gushika ku munsi wa Mungu bidagadura, aribo birihira amahoteli, aribo bigaburira, birihiye amatike yo kuza. Niho bataye kombwira baterega hari bamaze kugira amamiliyari ubu. Urumva nk'ubu uravye no munsi urabona mu gwaruka ko ari mu mwizero, n'ubu tarashikirwa aravuga ati nzoshikirwe. Ariko mukuru YouTube ngaho muriko muravuga ko gwaruka gwateye imbere, ariko mu gihe tubona yuko muri ibihugu by'akarere ko mu soko bwa Afrika tubona gwaruka rwinshi rw'abarundi ruguma ruhunga, kandi urubaje ruvuga yuko ruhunga kubera ubukene. Nta uhunga intambara bakubwira ati duhunga ubukene. None tuvahe? Rega tuva kuri zero. Narabajije none nuva mugiye mu bihugu bitunze kurusha Burundi, bihugu vyiza kurusha Burundi, ntihari igihugu mwabonye ciza kurusha Burundi, bose bavuga ngo yango naco turabona. None ivyo bihugu muhorombera kubera baza kwisumamwo. Kare ndakubwira ni sawa kwisumamwo kubera iki yanka kurima Burundi akaja kurima muri Tanzania. Nje yagiye kurima ni kubera iki ngaha turondera umukozi arima tukamubura, yagiye kurima muri Tanzania. Mu Burundi kuva kera gupagasa vyaramye murabizi. Umwe wese arashobora kuraba ingena meze akavuga ati burya no kunguruza nkajajya ntivyogenda neza. Mu minsi yahera bava ruguru bamanuka Bujumbura ngo niho hari ubutunzi. Ubu nabonye gwaruka ariko ruva Bujumbura ruduga ruguru. No kuvuga yuko mwene ibi bijanye n'abantu bagenda hirya no hino, wewe ariko aravuga n'ubukene, ariko arondera haruta handi. Ariko nk'abo baje muri Kenya, baje muri za Tanzania, mwavuze nk'abaja kurima, umuntu aja muri Tanzania yari kurima no ngaha. Ariko aho hacaza n'ikindi kibazo. Murabona baravuga ati ngaha umuntu arasaba umwavu, umwaka ugahera ariha mugo ntaronka umwavu kugira ngo ashobore kwimbura. Ivyo rero benshi biratuma bacika intege. Urumva aho bijanye n'icitwa gukehanirwa kubera ababirondera baba ari byinshi. Nani ko kitwirwa turafata umwavu nawe ushotse Tanzania, turafata umwavu abarundi bashoye mu Rwanda. None navyo bisigura ariko je ntibiza gutorera inyishu wa munyagihugu. Wanagenda kubwira rero burya hari abantu bamenyereye kurya badakoze. Urabona nk'imyaka 12 twamaze mu magume, uraza abantu bitwa bagira neza, baraza bakabwira ngo ugaharura ibarabara nshaka kugaburira ndaguhimbya. Kumara iyo myaka urya wicaye, kurya uze wige, kurya ukoze, ntugire ngo biroroshe. Hariho abantu usanga afise imyaka nka 60 kuva mu buzima bw'iwabaho atarigera arya ibyo yihaye, ategereza gusaba. Urumva rero uno munsi asanze kugira arya ategerezwa gukora, acavuga ati ubwo nogenda handi ntaruta handi, kuko uvuze nk'ikijanye n'umwavu urasanga nk'ubu mudandaza agenda agatuma umurimyi ati genda wewe urabona ukeneye imifuko 3, akira amahera uze gusaba imifuko 20, iyo 17 ucuyimpa ndaguha 2000 ndaguhemba kuri umwe. Wa mwene gihugu akagenda kazana iyo fumbire,
wa mudandaza agenda akayinyegeza ashaka ko bandi bayibura ayo maze ashiza kuyigurisha menshi. Yego hari ibintu muguma mugaruka ku majambo mukoresha, hariho abagenda hanze muragaruka mu kuvuga ati aba bantu n'abantu babanigwe badashaka gukora. Ari abarundi bamwe bavuga ati babifata nk'igitutsi kuba abarundi bavuga ati twe turabakoze, bakavuga bati gutwita ibinebwe ivyo bintu biratubabaza abo bo bavyiriye. Hariho umaze kunyandikira muri bagiye baje Dubai ngo ndagusavye untabare nkure muri aka kangaratete ndimo nturi mubiki, ati ndabona ati co ntabazi tike ngataha, ati noba ntomboye none bigenda gute ingorane, ati ngaha ati baraduhenze, ati dusanga tuje kugurishwa, none wahenzwe nandi uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge mwicamba baje ngo naguranye miliyoni 15 ngo siga umugore n'abana ngo ndagenda ngo ndiko ndondera itike ngo ngiye kurondera amahera. Nizo miliyoni 15 iyo zifata ugacu zikoresha uno munsi ziba zarungutse ko je ndashobora kukwereka je ahantu hari amahera imiliyoni 15 zifasha ukorora ingurube canke inkwavu mu myaka itarenga 2 ubufise miliyoni 30 mugende mubaze ababigiye. Ariko inkwavu mwarazivuze incuro nyinshi, ariko uminga ubu yaba ya soko yazo canke ihinguriro ryazo bazorora umenga reka nivyo birimo. Ubwa mbere mbaye ndakubwira ntitwagwiza umwimbo, none twari kwiga gushora. Kugira wige gushora ubanza kugira ico ushora. Je ndibuka ubwa mbere tugitagura payeje ari abagiye korora inkoko nza numva bambwiye ngo twabuze isoko, ariko murashobora kuvuga ko babuze isoko ngaho hakurya buvira barakunda kanya. Urumva rero n'abantu twari twaramenyereye yuko ibintu vyizana, ntitwari dufite ivyo dushora, ntitwiga gushora. Urazora ababeshi baba badandaza, umudandaza n'umukomisiyoneri niko ndagenda vyita, kuko umudandaza adandaza ivyo mugwiza tunga yahinguye agacamo urugikana kumudandariza. Uriko uravuga nk'ivy'inkwavu, je inkwavu uno munsi turashora inkwavu ziva mu nk'itoni n'imiburi toni ku kwezi y'inyama oya iwanje je gusa. Ariko mwebwe ntimigiranye n'umunyagihugu, abanyagihugu mwabwira ngo borora inkwavu benshi barahomvye. Nta bahomvye none ko bazorora. Burya rero twebwe ingorane kubera kujya kuntu twaciye mu kibazo gikomeye cyane, tumara imyaka tugaburirwa twicaye, hanyuma kugira wikangure utangure gukora. Uribuka inzara mu 2007 nari ministre w'intwaro hagati, harabaye inzara nja kwiga icivuyeko, njasanga haje bita bagira neza bakujana mu ibarabara ukaharura ibarabara imiduga yabicamo, ico bita food for work, bagaca baguha ivyo kurya. Hayo umunsi uri izina barigira batagusezeye none uja gusoroma mu ibarabara, inzara ikiratera. No kuvuga yuko rero uno munsi hari uruharira hagati yo gukora no kudakora. Abaja hanze cyarigiye maranje avuga niko babonye ubukiriro ntaho gikuru basume batahana nibagende. Jewe mbere narabwiye n'abantu igihe hari habarimo bagiye izo za Dubai, henda babwira nti mwebwe ingorane mufise ntimuzi no gutunganya ibisata vyanyu. None ko hari habavuga ko bashomereye, bakavuga ko hariho abakorera bushake bari mu mashure bamwe bariko baranyandikira ngo je sinashikiriwe batanze kibazo kubera iki mutoca muduza abo bakabasubirira bajya abandi ko bagiye kuronka abo bandi nabo baronke ivyo ngaha bahora baronka. Hanyuma ubwo wundi yagiye gupagasa igikuru arapagasa zane. Je nawe ngaya mugabe ico ngaya no kugenda uvuga ngo ngurumva ngo mu Burundi ngo ni muri rudahera ngo urapfuye ngo inzanira twishe, mugahari ubundi nawe ariko uravuga ati misoko none ni kubera iki banyarucari uno munsi abahora bitwa banyarucari ari bo bakubwira bati nanje akayera ubu nitwe tukagura, bamwe bahora bitwa bakire nabo bagaca bavuga ngo barakenyuze. Wumvirize imyidogo y'ubukene iri Bujumbura mu bakire muri bamwe bahora bitwa bakire, none nko mubaza ko kubera n'abaruguru barakenye ruguru tutembere mu mihana tubabaza. Hariho nabuje barababwira ngo ntabara ngo genda kenye ntingo nkwereke ni ubunyene genda ku murima wanje ahantu nororeye inka, ndashaka kubwira ikarusi, ndashaka kubwira ibugendana, ndashaka kukubwira mu Ruyigi, genda uraba umuntu yitwa naka niwe aharaba aca guhisuka urime kandi ndaguhemba ntukorera ku buntu. Jewe si kujya ku bapatiri ku paruwasi abantu batonda kurima bagataha gutyo, jewe ndaguhemba. Muga nkaraba abantu birirwa bicaye hagiye Bujumbura basitana saa 9 igeze biruka ukibaza ngo batashe muhira, kumbe batashe ukabari. Hanyuma rero ukaza wumva ubabwiye uti none
ko ego amategeko mpuzamakungu avuga ko ukora amasaha 8 ku munsi kizira kurenza. None uciye ufata yandi masaha 8 ugaca ukora ivyawe bica vyanka mugabo aho gufata ayo masaha 8 aje gukora ivyiwe aca agenda kwirigara mu kabare agaca avuga ko akenye. None wo ukora amasaha 8 ku munsi umwaka wose tuvugisha ukuri uhomba amasaha 16 ku munsi ukavuga ngo uzofuteye imbere. Ivyo vy'umuryango ndamaze kuvyumva ko bavuga yuko nyene ivyo mushoboye kurima korora uvyerekana imifuko ingahe mugabo ni mwebwe bakanavuga bati aya ni yamahera tubaha ni yamahera mu nama nshinga amateka rabicarika bakavuga ati ramahera twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakore niyo twatateye irya nishari nkubwira igituma ari jari babona umenga ndabamaramaje ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igituriro urya kuko arigaburira ntazokwiba leta arigaburira kuko nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru ayo ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango mbega je ntabwo kubikora no munsi rega tubaze tuvikana jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango umugore n'abana abana baje kwishure kuri mu mushahara mpembwa ndavuga nti jewe gusuma ngira ndabingenda bigwanya ndatangura ndakora uzugenda ubaze je nahereye kubusa ushaka kumenya intahe yanje genda ubaze umuzungu yitwa Roberto Butoyi niwe yagopesheje inkoko za mbere z'ibihumbi 150 imiswe nduga gato jewe kurima hoho nkiri n'umunyeshuri je narironderera nararima je mu kiruhuko ntiwasanga nicaye nafite atura amatafari nkarima je naraciye amahera yisuka yo kuba umwede maso hariho umugambi je nagize no musi utunze imiryango myinshi cyane umugambi wo kugwiza kurima igiterwa cy'ikizino natanguriye ku mahera adashika ibihumbi 200 none nayibwa mukuru w'igihugu je nabaye mukuru w'igihugu ikizino cyonyene cyo kugikuramwo imiliyoni zitari munsi ya 300 ku mwaka ikizino cyonyene je noroye ingurube natangwe ku ngurube zingahe zitarenga 4 none umuntu yoroye ingurube gushikasha ku ngurube 500 abakoresha amahera y'igihugu ingurube nizo vyara ugasubika ziko reka nakubwira jewe natanguye kurima nkota abariko barabivuga uyu munsi urashobora kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uburyo akoresha bene umuryango wiwe aramahera yiwe atanga arimo none je no yemeje gukoresha igihugu ndayaterera abantu ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye ni kuvuga rero no munsi abarundi nibavyemere yuko turi ku ntango y'iterambere tuduye. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Reka tute ku kibazo c'igitoro mu 2024 igihe twagirana ikiganiro mwari mwambwiye yuko ikibazo c'igitoro ugifashe mu bino uyu munsi tuhageze n'ubuhaki ikibazo c'igitoro abo ndatomboye so Burundi gusa so Burundi gusa naganda kubwire none je ikibazo n'abandabaza igitoro kigugwa niki na hantu hari robine ugenda ukavoma ugacuzana igitoro kigugwa amahera nayava amahera ava mu mataxi ava mu makori ndabwira amahera y'amakori n'amataxi ntashobora guteza imbere igihugu itanaganda kigubare igiteza imbere igihugu n'ujya muntu yatanze ikori kuko ari kwagwiza umwimbo ndabivuze ndabisubiremo igihe cyose uburundi butazaba bufise ico bushora hanze nabwo ntaco buzopfa buguriye ariko turafise ubutari two turashora mu okay none rega umviriza nubwo mucumbisha kumwe iyo ntava hasi ndondera ikintu Burundi bwoshora umwe baza ko mamugeza amajahe ahubwo no mucumbisha kumwe sinzi yo babigeze ubu nitwiga turarima amavoka kubwishi uraza amavoka bashoka ingerangana kandi nta myaka 2 irahera nk'imyaka 3 tuvyuye umugabe uravye genda kwihinguriro ry'amavoka ari yakwasa kubo n'imiburiburi uno munsi asya itoni zitari munsi ya 40 ku munsi ayo mavuta ashoka nashoka hanze none amaheraje wumva nawe tudashobora kugura natwe hanze ivyo tutagira uturero ducumbisha kumwe nuko tukiri ku ntango iyo tuba abarundi twese twavuye hasi nk'ubu twavuga tuti abarundi urazi narahimirije abantu bapfe hasi twimbe ubutare dushore ariko ngaho kuri ikibazo cy'igitoro ntidushire kure novuga no gukoresha nabi itunga ry'igihugu kuko hari nigeze igihe
abari batwara Sopebu mwakurira rimwe mwabagirije urumva bagiye nabo mu busuma mugaso kuvuga ko igitoro cari cishe mugabo baciye baja mu busuma nabo baraciba abarundi ingorane batazi gushika uno munsi ntibazi ko bari batunzwe n'imfashanyo ntibazi ko ajya amadolari bari bafise yari imfashanyo kuva mu 2015 hari imfashanyo yasora kuboneka muri Burundi canke muvuga mu ntamatama mwamuri ko muntu mamuti genda usabe imfashanyo turonke amadolari none tuzobaho mu mfashanyo bizaka yose dutegereza kumenya ko Burundi bwacutse itubigiswe cinobera nitubeho mu bukene bwacu ahubwo turode tunga natwe dutunge abandi ariko imumona kazoza ibintu byinshi bikorwa mu Burundi bikoreshwa igitoro ni nayo mavuka muri ko muravuga rega ivyo vyitwa nuko butari bwo muravuga igitoro kitabonetse rero banze utegere neza amasoko ntanga nguvu ndavyita amaraso mu mubiri w'umuntu imitsi ni barabara amazi mu buzima dushobora kugira ubuzima utagira amazi amaraso atari ko aratembera mu mubiri umuntu acapfa none ayo maraso avahe ntava mu byo bafunguye ivyo ufungura bivahe sivyo warimwe none ushaka kugira amaraso utari ucupfa nuvuga rero byose intango ya byose Imana ikirema ntigeze rema amahera igitoro shaka urabe ni Dubai bagitoye mu 66 hariya Emirarabi niho batoye igitoro niki wabo bobo ntibarinze kuja kugisuma umva bace batera imbere twebwe natwe tubanze tuvuge tuti ubu rero dutegereza gusoma igitoro hako ngura umuduga igitoro gikenye reka ya madolari tuyagura gahinguriro kugira duhingura utuntu duce tudushora hanze dufise agaciro hanyuma nitwaza dusubire tugura kandi kamashini igitoro kibi cyo kugaburira imashini aho wovuze ngo kibi cyo kugaburira GPV wite no kuvuga n'abantu twebwe turacari mu kwiga ingene twitunganya mu buzima bwacu ntidutane ku mwikomo utategereye ingwara urwaye ntushobora gutegera n'umuti tuje ku ikibazo cy'igiturire ngaha namwe muramaze kubivuga yuko hari kirenza abantu bariba hariho no maze gufata mu kanya twavuze abo muri Sopebu hari n'igihe mwize gukura abatwara berbe hari n'abandi hirya no hino nabo genda hariya mu mabohero ubasanga buzuyeyo ariko nagira nkubwire abo bose bagiye biturire ni kwa kwihebura nkubwira bumva ko batorya ivyo bonyene babiri yakuya ariko igiturire naho nyene uravye igiturire cari cyari mu 2020 n'igiturire kiri uno munsi urabona ko igiturire cagabanutse erega ntituri mwijuru uzokwamuhura n'abanyakibi kw'isi kandi nawe ufise ingunguru yuzuye amata bagasukamwa akondo kurushi amata yose acasa nabi ugaca uvuga ngo amata asa nabi kandi amata ariyo menshi kuruta kakondo none nk'umuntu w'umucamanza apfunzwe yari igiturire c'50 iyo singwara 50 biragukuje ariko habi yatwara ngo miliyari n'amamiliyari ugasanga bo ntibafunzwe ubu naho mumbwira uburazora abantu bagenda ubu bifashe mu mutwe babona aho bahora basahura basanze harugawe ariko kaguma kagaruka nako kuko abo bantu barayaterura bagasubiza gusa bagaca bitaye mugo wa mucamanza w'50 ari mugasho ubwo nimubona yuko hakwiye yuko uyu munsi kera mwari mwatitaye none nk'ubu reka genda kubaza mutangura guhana reka mbwire umuntu arivye ndamufashe garukana amahera arayagarukanye ngaca ndamukura mu mabanga ibugenda ukora ibyawe nawe kuja gukora ivyiwe nuko nja kumufunga ngaca ndamuvura nkamugaburira ari nguvu zari kugwiza umwimbo banungutse iki nico gituma wumvise tuvuga tuti ubu urahora ubona iyo turiko turarekura abantu ubu ushoboye kuriha ivyo yivye turavuga tuti uyu nataje gukorera igihugu urazi nk'umuntu agwaye ingwara usanga muri hanke miliyoni 30 ku kwezi nawe mukura ayo mahera yari kugura intebe zingana nawe mukura ugasanga mwamwungururije ahandi akabandanya bya bindi mbwira umwe twoba twarafashe oya nagira ndakubwire ntari urabona barukubatse oya nagira ndakubwire burya ayo wirukanywe mu mabanga kubera wivye wari igiturire ni nka kujya bakubwira bati mu gisoda iyo wirukanywe ntawe usubira kuronka akazi ubu umbere namaze no kubwira n'abagwiza tunga yuko uzoha akazi wamenje nawe nyene azofatirwa ingingo zimwe
ariko hariho akantu kari kudufasha kumenya abo bantu kugira ngo nabo bagwiza tunga ntibabahakaze. Hari itegeko riteganijwe yuko abantu bagiye mu mabanga batetse kubanza kwerekana ibyo bafise, ivyo n'abanyihugu bafasha gucunga bati cyagiye buri amatari yaravuze ko afisanye none mu mwaka umwe angana uko muri sanzwe ingene bimeze bitagenda uko ingene bimeze iyo umuntu ahejeje amabanga. Wewe nk'ubu niyo ubonye atunze by'umurengera buryo urafise uburenganzira bwo kugenda kubimenyesha ubugenduzi bukuru bwa leta, bakagenda bagaca baraba ibi afise yabikuye hehe, ko turabona ivyo yari afise turaye bijya afise. Iyo basanze mwiperereza bagasanga ntibiboneka iyo wabikuye buryo baraguhamagara. Ivyo birabaho mugabo jewe ico onzi ushaka kumpinyuza aragenda agira icigwa agende atigiraje ubadosi. Nk'ubu ndakubwire abantu babakwiye mbere ko mutunota ku vyerekeye intwari ibereye, kuko ubuze ugende ubaza abantu akubwira ati naho undenganije uhigwe ntabimenye. Uraza birirwa barankeza ko nabarenganuye nigeze ndanaho no mu maso ntanamuzi nkabona nyandike ngo warakoze cyane ndagushimiye ngo urumva ngo nacembo n'abantu baje baranyumviriza ngo cya kibazo canje. Ubu hari n'abantu baba bafise n'amafuti ahubwo kaja kubafasha ingene batorera umuti w'amafuti yabo. Umaze kubona rero abantu bavuga bati naho ndenganye uhigwe ntabimenye, iyo ni ikimenyetso n'urupimo rwiza cyane. Ico ni ikintu cyiza, ariko kandi ni ikindi gipimo cyerekana yuko abo mwizera mwebwe bashobora kuba batakorera ivyo mushaka. None yego none ninde yakubwiye ko kwisi abantu ari abamarayika? Yezu wewe muri leta yewe nta wamukoresheje arimo. Mbega wibagiye nuko igihe bamufashe abigishwa birutse bose. None ico ntwenga jewe ngo nizera abantu ngo badameze neza n'Imana Imana urazi ko ari yatoye ntuze Sawuli, umwami Sawuli ngo abumwami. Imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abumwami. Yari Imana. None ugomba umwana w'umuntu nka jewe abari jemenya akare muto w'umuntu kandi nzi yuko iyisi irimo abantu aturabarayika. Kujya muri politike murabona mu mwaka uzahazo amatora nzitoza, ariko amajwi amwe atanguye kuvuga yuko umenga CNDF desa n'ishaka kuja ku butegetsi usigara umugambo umwe sinzi mwe cyo muvuga. Bene CNDF bishaka cyane n'abenegihugu babishaka. Erega abenegihugu nibo bayitora. None uko basere defide gende ntimuntore ivuga uko ntibikunda kandi umenye ko abenegihugu amatora mu Burundi n'amatora icambere agoye kwiba. Ariko barabagiriza ko amatora yibwa. Yego uhereye ku yaheruka. Nta kibazo aragenda kubwira. Mwarabonye ko twagize inama n'imigabo. Je nabonye abarundi bakeneye kuja kwishuri nyene tuze turigisha rega sigaye ndi mwarimu buri arije nigisha. Ubwa bene nabajije abakina umukino w'amatora ni bande? Hari abazi ko abanyepolitiki abakina umukino w'amatora si abanyepolitiki n'abenegihugu n'abanyepolitiki bari bwo benegihugu. Umukino w'amatora ubera he? Ku mutumba hajya ku biro vy'itora. Umukino w'amatora ntubera mwikomine naka ubera ku mutumba witwa naka. Abakinyi n'abatora bashatse rero barashobora kwanga kugutora. Ico gituma rero ntushobora kwagiriza ngo umugambwe CNDD ngo ushaka vuga uti abarundi umenga bashaka ko umugambwe ubumwe. Nuko bavuga yuko nka bamwe mu banywanyi banyu novuga abo bavuga imbonera kure baheza bgatera ubwoba baje gutora bakababwira aho batora. Mwana wa mama urazi amatora mu 2025 narakurikiranye gushika mbaza umunyepolitike mbwira aho uvuze vyagenze nabi tuhamenye duce tuja gusubiramo amatora tuhasubiremo abantu vuga hariho kuvuga ngo aha vyarabananiye bose. Muri politike ikintu ca mbere kandi nagenda ndagisubiremo demokrasi ntibisigura imigabo. Muvuze gutyo nshaka kumva yuko ari nko kubagabisha kwejo canke ubundi mugira mufuta imigambwe twige ari mwe mwiganje mwenye. Nkubwira imigambwe irifuta ntawe yifuta. Kiretse umugambwe babamenja nyene bagiye konona igihugu urafutwa ko kurumva bari umuhari wo konona igihugu. Mugaragara ndakubwire ijambo demokrasi ryapfuye hanze mu bagireki. Mu Gifaransa si baciye babihindura baravuga bati ni gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Hari ijambo umugambwe no kuvuga demokrasi
ni intwaro ni y'abene igihugu ikomoka ku bene igihugu kandi igakorera bene igihugu. Je ndi umukozi wa demokarasi. Je nk'ubu ndumva ko nkanezerewe mbona atabandi bakandida bara narabonye umwe wotora nka senere wotora nka senere oya je no tora ubundi kandi nanje ariho ndi urumva iyo mbaje nta umukandida hagiye senere yoza n'umukandida mwiza none urumva nta nkumi yiga ya urumva bico bigenda ukundi ariko ntone Gaburiyeri muri APD navuze nti weresha uko mwanaume awiteguye neza kugira ngo twipimane kabisa ariko baravuga yuko ari we mwazanye kugira ngo abaherekeze ijya kongere nije nayitunganije. hama tuje ku kibazo cerekeye amasoko amaze imisi asha mu Burundi ubu kuva uyu mwaka utanguye n'amasoko yorashika nk'atanu amaze gusha hari bwiyemo n'ingozi yejo bundi bijya bintu mwebwe mubona biterwa n'iki none ntuzi yuko n'isoko ya Bujumbura amatohoza abaye kandi bagatora soko basanze nyene ari bagiye bageze ba nabi nyene n'ubundi bagoma bahigira igihugu cy'u Burundi hoga amatohoza araba nyene kandi mwarabonye nk'igihe isoko mu Buyenzi isha bakayizimya mwarabonye ko amatohoza yakozwe bagasangana umuntu yibagiriye ipasi yaka mu isoko umva nka amatohoza abana yarakozwe bategereza kumenya mbega kwijabe nta kiramenyekana mu cibitoke nta kiramenyekana utaratora ntuburatora mugasumva ko utari kuratohoza ibihugu byacu bigize ishyamwe CPGL ibihugu bitarabana ryiza ariko CPGL yacari CPGL ikora iki CPGL irakomeye kuko rega burya abantu gucanamwe n'ibintu bisanzwe ishiramwe rafise ibyo rikora twese duhurira kuri ivyo bikorwa bizaye ndashimiye bafisa ko n'abakazana uwo munezero umeze gute numva ko none ubu mbere ndi umupapi ubu ni sekuru none uraronkera umwanya umwuzukuru maze kuronka umwe mugabo ndazi nta ndwi hera ataje kundamutsa sokuru akomaza kundamutsa ni vyiza n'abakazana urumva abakwe bose usanga turi kumwe n'abana bo mu rugo erega kandi nta kibazo mfise n'abana murakoze cyane mu president umwana niyo nkuru.